no musi tugiye kuganirira hamwe ikintu gitoya naco niki gukunda Imana niki ni gute umenya kukunda Imana ibi bintu bitanu byo gufasha kumenya yuko wewe ubwawe ukunda Imana. Icambere no kwitondera amategeko yayo canke amabwirizwa yayo. Ibyo byanditswe muri Yohana igice ca 14 umurongo wa 15. Yesu yavuze ngo nimwankunda muzokwitondera amategeko yanje. Icakabiri iyo wumvira ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Imisho kigabane ca Yohana 14 umurongo wa 23. Icyagatatu no gukunda mugenzi wawe, gukunda ikiremwa muntu nkawe. Abantu benshi baravuga ko bakunda Imana ariko bakirengagiza ababanyi babo, bakirengagiza abagowe bo muri bo bazinanye, inshuti zabo zagize ibyago kandi bahurira mu rusengero basenga. Ntibaba bakunda Imana tukuri. Ibyo muzobisoma mu cete cambere ca Yohana igice ca 4 umurongo wa 20 gushika ku murongo wa 21. Ko ni wakunda Imana, ni wavuga gukunda Imana, udakunda mugenzi wawe uzuba wibesha. Gukunda Imana bigaragarira mu gukunda mugenzi wawe mu kumugoboka. Icakane ni ugukunda igikorwa cyayo ukacitangira wewe ubwawe ugatanga n'ibyawe kugira ngo bikore igikorwa cyayo. Byanditse mu cete kigira kabiri c'Abakorinto mu gice cyaho ca 5 umurongo wa 14. Hoho ndasoma iryo jambo ryavuzwe na Paulo. Yanditse ngo kuko urukundo rwa Kristo rutugobeye. Urukundo rwa Kristo iyo ruri muri wewe, iyo ukunda Kristo, iyo ukunda Imana, birakugobera kuja kwamamaza ubutumwa, birakugobera gutangamwe ibyawe abandi bakamenya ibya Kristo. Icanyuma kigira gatanu uzobukunda Imana ni wihanganira ukugeragezwa nayo. Byanditse mu Roma 8 umurongo wa 35. Muzosoma no muri Yakobo igice ca mbere umurongo wa 2 n'uwa 12. Ariko mu Roma 8 umurongo wa 35 reka bari iryo somo isoma ndangiza. Haranditse ngo ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa canke n'ibyago canke n'uguhamwa canke n'inzara canke no kwambara ubusa canke no kuba mwirinde canke n'inkota. Ibi bigeragezo byose iyo bigushikira ukihangana, umutima wawe ntutandukane n'Imana, ni ikimenyetso cy'uko ukunda Imana. Niba ukunda Imana rero isuzumire muri bino bintu bitanu nimba uvuga ko ukunda Imana: kukunda amategeko yayo, kukunda ijambo ryayo, kukunda mugenzi wawe, kukunda igikorwa cyayo, kandi ko wihanganira ukugerageza.